novuga yuko ibihugu byo muri Afrika bivanye nuko kuva mu ntango vyikukira byagiye birabona ibibazo cyangwa uko byagiye birabona ingene byo kwiteza imbere bigiye ku bindi bihugu tuvuge byo muri Afrika canke mu bindi bihugu byo mu yandi makontina byo muri Aziya canke muri Europa canke no muri Amerika n'ahandi. Murabona yuko twebwe uno munsi muri Afrika hagati yacu ntiturenza novuga ibice 15 kwijana by'urudandazwa tugiranira hagati yacu. Urundi rudandazwa ruturigiranira hamwe n'abanyaburaya n'abanyaziya, ariko twoshowe kurugira hagati yacu kandi twumvikanye, ahubwo abenegihugu niyo bohungukira kuko byoca bigurwa amahera make cyane kandi byorohereza na twebwe kuko hariho ivyo novuga nti bya bindi abo hanze bavuga ati wewe kugira tukugurishe kwikiye canke tuguhe iyi nuzeye ubumenyi ugirizwa kuba ukurikiza politiki yacu cyangwa ugira ikiniki. Ariko tumaze kuja muri Afrika ni abanyafrika hagati yacu zoba twiko turumvikana kandi ibintu bizoba bivuye hanze muri iyo ntumbero y'isoko giyaguye. Baravuga ati uko tubwiza kugwiza umwimbo hama tuganahana ubuhinga kugira twese tugire bya bintu twaguze hanze baguhaye ubumenyi. Ikindi gihugu urashobora gusanga igihugu tuvuge cyo muri ntuze tuvuge nka Nigeria cyangwa Afrika du Sud cyangwa Kenya cyangwa ikindi gihugu cyo muri Afrika gifise ubwo bumenyi. Mugabo rero wewe uri mu Burundi iguhaye ubwo bumenyi nawe washobora kubikora hama ukagira ibintu bitandukanye, ugakora ibintu bitandukanye atama condition uvuga baguhaye babandi bo hirya ya kontina yacu. No kuri novuga yuko Uburundi buriko kwitegura mu manuze yose kandi nuko Uburundi buko ragerageza aho usensibiliza même n'abayisiere guproduisa plus diversifier kugira bagire ibintu bitandukanye, nitwame muri bya bindi nyene mugaje bitandukanye.